Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Yesu ashimwe kandi ahimbazwe. Ndongeye kubaramutsa mu izina ry'uwo mucunguzi wacu. Mahoro ya Data abane natwe twese, kandi n'agakiza tubonera muri Kristo Yesu kongere gushibamira imitima yacu. Ni mwene so KWIZERA Fabien, nongeye gushimira uhoraho Imana ko anteye iteka ryo kongera kubana namwe ngo dusangire ijambo ry'Imana, na cyane cyane ko turi mu minsi mikuru ya Noheli, n'umunsi mukuru wo gusozera no gutangira uyundi mwaka mushasha. Imana ishimwe cyane. Muri kino cyumweru rero tubandanije kuganira ku majambo avuga ivy'uyu mwami wacu Yesu Kristo, ivy'uyu mucunguzi. Twahagaze ku ijambo twasomye muri Yesaya, ingene yagize ihishurirwa kera avuga ku vy'uyu mucunguzi, uyu mwami w'abami, umwami w'amahoro azovukira isi kugira ngo isi yose abayirimwo bose uzizera wese ahabwe ugutabagwa. Imana ishimwe. Tubandanye dusangira ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya 2. Turasoma ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 14. Mutwe amajambo aravuga ngo umumarayika abarira bungere. Muri iyo ntara harabungere barara mu gahinga baraririye umukuku w'intungwa zabo. Umumarayika w'uhoraho Imana ahagarara iruhande yabo. Ubwiza bw'ubwami bubakayanganira irya nino, baterwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Iki nico kimenyamenya cyanyu. Murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe impuzu y'uruyoya ajyamitswe mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana ziti icubahiro nikibe ku Mana ahasumba ijuru, no mu isi amahoro abe mu binezerwa. Amena amena. Imana ihabwe icubahiro. Bene data nshuti z'umusaraba, tumaze nkuko nari maze kubivuga iminsi turiko turaganira kuri ano majambo atubwira ivy'uyu mucunguzi wacu. Ubutumwa bwiza tuvuga, ishingiro, umushinge ni Kristo Yesu. Ivyo twovuga byose bidafise urufatiro kuri uyu mwami w'abami, ivuga butumwa ryo baripfuye. Uwo kwamamaza izindi nkuru zose, wovuga ayandi majambo yose, ariko urufatiro, fondation atari uyu Kristo Yesu Munyanazareti, byose byoba bibaye ubusa. Nico gituma uyu mwami w'abami niwe rufatiro rwacu, niwe twigisha, niwe tuvuga, kuko ari we yaduhaye amahoro akaduha agakiza. Muri we Imana ishimwe twamenyeshejwe Imana nyamana. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Tumaze gusoma aya majambo aho dusanga umumarayika w'Imana, Imana ishimwe, yiyereka abungere ngo bari ahantu mu ishamba baraririye imikuku yabo.
umumarayika w'Imana ngo araza arabegera. Ubwiza bw'Imana burabakayanganira hirya no hino, abazanira inkuru nziza. Imana ishimwe. Mu mwanya muto nagomba ngo turabe aya majambo umumarayika yabwiye ababungere. Yarashatse kuvuga iki? Yasobanura iki? Yatanga ikihe kimenyetso? Ni ku ivuka rya Kristo Yesu. Yesu avukira mu gisagara cya Dawidi aricyo Betelehemu. Reka duheraho. Betelehemu ifise amateka akomeye kubera ko nicyo cyari gisagara mu Bwisirayeli hose cyari gifise ubworozi bw'intama. Ubwo bworozi bw'intama bwari bufise umwihariko canke specialite yabwo. Mwibuke neza ko i Yerusalemu mu rusengero rw'Uhoraho Imana hatangwa ibimazi, kandi mu bimazi byatangwa harimwo n'intama. Ijambo ry'Imana ryerekana ngo ikimazi cyose cyatangwa mu rusengero cyaba ari ikimazi kitagira agasembwa. Yaba ari intama itagira agasembwa, yaba ari ikindi gikoko icyo ari cyo cyose cyaba kitagira agasembwa na kamwe. Ni ukuvuga ngo ntikigire inenge n'imwe. Betelehemu cyari gisagara aho bororera intama nyinshi, kandi cyari cyo gisagara twavuga mu mvugo ya kino gihe ngo cyafurunisa intama nyinshi zagenda i Yerusalemu gutangwa nk'ibimazi. Ndagomba kugaruka rero kuri ubwo bworozi bwabera i Betelehemu. Mu bungere bari bajejwe ico gikorwa bari bafise ingingo bagenderako. Ni ukuvuga ngo iyo umwagazi w'intama yavuka babanza kuwitegereza. Harimo abaspecialiste baraba ko umwagazi w'intama uvutse utagira inenge, utagira agasembwa. Iyo uwo mwagazi w'intama wavuka utagira agasembwa, utagira inenge, bari bafise amategeko bahawe ko bagomba kuwufata uwo mwagazi w'intama uvutse bakawuzingira mu mpuzu, maze bakagenda bakawujyamika ahantu hameze neza, akantu kameze nka etalage, kugira ngo uwo mwagazi w'intama ufatwe neza. Nicyo gituma imyagazi y'intama yose yavuka itagira agasembwa bayihambira canke bayifukisha impuzu yera. Ndagomba ngo turabe ni ikihe uyu mumarayika yabwiye ababungere. Kuki yabwiye ababungere? Ni ukubera ko abungere nibo bantu bonyene bari gushobora gutahura iri banga, nibo bari gushobora kumenya irihishurirwa. Umumarayika babwira iyo nkuru ati mu gisagara ca Dawidi Betelehemu umukiza arabavukiye. Ni inkuru nziza, ariko yongera ko abaha ikimenyetso ngo mugende, nimwashikayo murasanga uruhinja ruryamye ruzingiriwe mu mpuzu. Imana ishimwe. Abungere baragenda, bashitseyo nta kindi bakoze, baravye ya indicatif, baravye cya kimenyetso umumarayika yababwira, basanga koko umwana w'uruhinja araryamye azingiriwe mu mpuzu y'uruyoya, ajyamitswe mu bwato bw'inka. Muri tradition juive handitse ngo abo bungere bahita babona ikimenyetso gikomeye. Atuye umwana w'uruyoya ahantu ajyamitswe n'ingene ameze, hajyamikwa umwagazi w'intama uvutse utagira inenge, utagira agasembwa, uzotangwa ko ikimazi cemegwa n'Imana.
haleluya, ubuhanuzi, ikimenyetso. Yesu Kristo avuka aryamikwa nk'uko umwagazi w'intama utagira kanenga, utagira agasembwa, wategerezwa gutangwa nk'ikimazi mu rusengero rwa Yerusalemu. Na Yesu Kristo niko byagenze. Imana ishimwe. Ikimenyetso ko uyo mwama tuvukiye igihe kizogera, haleluya, agakuraho bya bimazi byose by'inyamaswa, bya bimazi byose by'intama, bya bimazi byose byatangwa mu rusengero. We avuka atagira agasembwa, atagira icaha, ari umuziranenge. Mana ishimwe. Icyo kimenyetso kiba kirasohoye, icyo kimenyetso kiba kigaragaje neza ko Kristo Yesu ari we kimazi kiruta ibindi bimazi byose, gikuraho ibyaha by'abari mu isi. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu yitwa umucunguzi wacu, nicyo gituma n'umukiza wacu, kuko yitangiye twese abari mu isi tukababarirwa ibyaha byacu, ntibitwikigwe, ntibifukigwe gusa, ariko ibyaha byacu birahanagurwa maze biribagiranwa. Uyu munsi turi abana b'Imana. Wagize neza kwakira Kristo Yesu, warababariwe, narababariwe. Nawe utaramwakira, mu kurangiza umwaka, akira Yesu Kristo. Uwo niwe kimazi kiruta ibindi bimazi, niwe kimazi kiruta ayandi matungo yose yo mu isi cyangwa yabayeho n'ayazobaho. Imana ibahezagire. Tuzobananya ku munsi w'ejo tuganira ku by'amajambo y'Imana. Imana ibahe umugisha. Amen.